nkunda ubucuti buva mu ijuru, nisunza amaboko ahoraho, ngiza amahirwe ndosa mahoro, nisunza amaboko ahoraho, nkiza ikiza amaboko yawe, nkiza nisunza amaboko ahoraho, nzokwama ngenda urugendo rwanje, nisunza amaboko ahoraho, namwizangira mu nzira yanje, nisunza amaboko ahoraho, nkiza nkikiza amaboko yawe, nkiza haleluya, nisunza amaboko ahoraho, ntabwo bamfise sinshiganyira, nisunza amaboko ahoraho, nguwe neza ubu ndatunganiwe, nisunza amaboko ahoraho, nkiza nkikiza amaboko yawe, nkiza Yesu wacu, ikiza amaboko ahoraho, ntabwo bamfise sinshiganyira, nisunza amaboko ahoraho, nguwe neza ubu ndatunganiwe, nisunza amaboko ahoraho. Yesu nashimwe, umuririmbyi yaririmbye neza, nkunda ubucuti buva mu ijuru. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu ni inshuti nziza, ni inshuti itigera ihinduka, ni inshuti muri byose na byose, kandi ntigera ahinduka muri byose. Rero ngo kandi umwisunze, ngo aba wisunze amaboko ahoraho, umwisunze ntuzorira, ntuzogira agahinda, ntuzobabara, kubera Yesu araza komora bya bikomere. Iyo umwihaye neza ukamwiha, araza akagutunganya, akakomora ibikomere, akaguhoza agahinda, akakomora. Rero umuntu wese utaramenya Yesu warahombye, kuko muri Yesu hari byose, muri Yesu hari byiza byinshi. Muri ibyo arimbaza, hari byiza nabonye, hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga, hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga, hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga, ujya kwibera mu Mana ni byiza cane, hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga, hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga, hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga, ujya kwibera mu Mana ni byiza cane, hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga, hari ibyiza nabonye ntashobora kugira
ibanga, hari ibyiza nabonye ntashobora kugira ibanga, ujya kwibera mu Mana ni byiza cane. Hari ibyiza byinshi mu Mana, kuko mu Mana hari amahoro, mu Mana hari umunezero, mu Mana hari ibyiza byinshi, mu Mana hari guharira, mu Mana hari ibyiza byinshi. Yesu nahabwa icubahiro. Rero umuntu utaramumenya birabaje cyane iyo ndiko ndabivuga nkumva hari abantu babitesha agaciro, cyangwa ugasanga hari abandi babifata mu bundi buryo. Ngira agahinda kenshi, nkagira agahinda gakabije. Hari abantu benshi bafashe Imana bayigira nk'uko umengo ni muvyara wabo bakina, cyangwa bakagira muyomba wabo. Sinzi ukuntu bivuga, ariko ibintu by'Imana babifashe nk'ahantu ho kuja kwinyegeza, nko kugenda kwinyegererayo, bakagenda kugira ngo banyegeze ibyaha byabo, bakambara inyuma. Yesu aturengere cyane. Bakambara inyuma ariko indani bakambara ngo ishusho ngo y'intama, ariko indani ari amabingira. Muri kino gihe nivyo Yesu aturengere cyane. Iyo ndiko ndayivuga mba numva mbabaye, mba numva afite agahinda kenshi, kuko benshi baraje mu Mana barinyegeza, ariko baroga babarozi, baje baroga bagomba binyegeza mu ishengero. Abaje barondera abagabo bakaza kurondera mu ishengero, abaje barondera abagore bakaza kurondera mu ishengero, baje banyegeza za ngeso zabo. Ariko uyu munsi nakubwira ngo mva kuri izo ngeso zawe, wegere neza mu Mana, kuko mu Mana hari amahoro. Abantu benshi baratumye abantu benshi banka kwinjira ku mpamvu z'uko abantu twinjiye tukinjira n'ivyaha, tukigumira muri za ngeso, tukigumira muri za kamere, tukigumira muri vya vyaha vyacu, ariko tutigeze duhinduka, bigatuma abinyuma batigera bakizwa. Kuko urabwegereza ukambara inyuma, undi agakwita mu costume kagenda, washika harya hanze wabona utikwije ugaca urubanza, ariko nawe mu mutima urya ashobora kuba atikwije ku mubiri, ariko mu mutima adafite nk'ibyo ufite. Rero ugasanga umuntu, hari ibintu abantu benshi bagenga bagahindura, ukumva umuntu ngo mbe naka ngo kudakizwa. Urumva kubonye ko wambaye ngo ntukijijwe. Wewe rero ngo arakijijwe kuko yamabwegereza, kuko abona yuko mu mutwe yari naturele nyene, yambaye nyene aka inyuma, ariko mu mutima bene data ugasanga mu mutima n'umurozi, n'umwicanyi, mu mutima wiwe ibyaha kura birarenze, n'umunyarusaku, avuga abandi nabi. Urumva anabara nawe yarabishe, yarabatoteje. Umugabo yagenda mwibarabara, akagenda mu rusengero, ukabona ngo ukabona ko bene data ivyo biyo myumvire nk'iyo, ibintu nk'ivyo mukwiye kubivamwo. Ariko ico dukwiye, Imana ntabwo izoza kuraba ibi by'inyuma. Imana irabahana numara mu mutima kwakira Yesu n'umukiza, akaza muri wowe mu mutima, azotuma bya bindi by'inyuma byose. Kuko mpwemu yera ngo twamuhawe kugira ngo aze ahishure, kugira ngo atwemeze ivy'ivyaha. None wewe mpwemu yera mufite, nimba atakwemeje ivy'ivyaha, ntituzoze turaba ivy'inyuma. Ahubwo wewe banze ugende ukontrole mu mutima wawe, banze ukontrole mu mutima wawe, kuko tuzi neza ko mpwemu yera namara kuza ntabwo azoshobora kwemerera umuntu ngo agume yambaye yifashe kurya. No, mpwemu yera aza gutunganya neza, avuga ati niki kiveho nikiveho. Ariko abantu twagiye mu madini, dufati idini aba ari ryo twambara, ariko twigeze kwambara gukiranuka. Yesu aturengere cyane. Ntitujye twiga gukiranuka, ntabwo tujye twiga gukizwa, ahubwo twagiye twambara idini. Dine tujyambaye tuje mwibarabara, kamere turacafite, inzigo, ishari, bya bindi byose twakura turi abanyabyaha tubikorera hariya mwindani. Niyo mpamvu uzosanga indani mwishenge mw'idini benshi arabicanyi, baja mwishengo baraguza bakija mu bapfumu, abandi baroga. Ukazokumva ngo diakoni ngo araroga, ukazokumva ngo pasiteri, ukazokumva ngo mujena, ukazokumva ngo barasamba, ngo barakora ibiki. Birya sivyo bize gukora ico gihe, nivyo bakora kera, ahubwo batigeze bavamwo, ho kamere ntigeze ipfa, yagumye muri bo.
rero irazanzamuka. Kandi ibyo byose kubera iki? Ntabwo tujye dukizwa twaraje. Burya kubatirizwa ntabwo bikura ibyaha, no jame, ntabwo bikura ibyaha, ahubwo ni ukwihana ukatura. Wamara kwatura bya byaha byawe ukihana wowe ubwawe. Kwihana si ukwatabwa n'umunwa, no, ni ukuvuga ati ibi bintu bya nuko nkwiye guhindukira. Nimba nahora nimba nahora ngahindukira, nkavuga nti ibi mbivuyemwo, ariko ndagomba guhindukira neza. Wamara kumara guhindukira, umaze guhindukira ukagwana n'icitwa nayo kameremere, kuko kameremere niyizanzamura bya bindi byose. Tuzobivugana ibyo bya kameremere, tuzabivugana turamvuye. Ariko ndababwiza ukuri bene data, iki ni igihe cy'uko umuntu wese akwiye kwisuzuma. Ntabwo ari igihe cyo gusamara muri biriya, kuko igihe dusigaje ni n'akantu gatoya gasigaye gusa, kugira ngo Yesu Kristo aze gutora umugeni wiwe. Rero mwe data, wahakurugutura amatwi ukumvira. Ni jewe nawe ubwira ngo dukurugutura amatwi twumve, kuko igihe dusigaje, igihe tumaze se dusigaje, kubera umuntu wese niho yo gutegura urugendo rwiwe, kandi ngo dukore hakiri kare, kuko bugiye kwira. Bugiye kwira kugira ngo dukore hakiri kare. Uyu munsi rero umuntu ari kuragwana kameremere, utari kuragwana kameremere, nta kameremere izaja mu ijoro, kuko kameremere nivyo vyaha. Rero bene data, nuko dukwiye guhaguruka ukagwana na kameremere ukayirandura. Wamara kuyirandura, hanyuma ukagwara nayo, ukama wezwa ku mugoroba uko bukeye ko bwije. Kuko muri kino gihe abantu benshi baragiye bakirizwa mu ishengero, baba bameze kuyo bari mu ishengero, ariko bashika mu rugo cyangwa bagaca mu ibarabara, ahubwo bagakora ibiteye isoni, n'abatazi kwinjira, n'abatazi Imana cyari cyo batobikora. Rero hano muri ibi byarembye ngo nkunda ubucuti buva mu ijuru. Rero ubucuti buva mu ijuru, ubucuti buva mu ijuru n'ubucuti buza bukakubwira ibi turiko turavuga. Kuko ubucuti buza mu ijuru buraza bukakubwira ati wewe rabuhindure hano, rabuhindure hano, rabuhindure hano. Rero kenshi niyo ugamitse amazosi, hari akanwafu kaza kakagukubita, kamara kugukubita ukavuga uti burya ntagenze neza, ugahindukira ukavuga ati ariko nkwiye kugirane kwitunganya. Rero iyo ufite ubucuti ukagiranira ubucuti bwawe n'Imana, Imana iraza kugusanga. Birababaje bene data, muri byarimvye neza ngo mbega nararuhiye iki ujya munsi ntakubonye. Kuva ugica ubwenge wibona mu idini, Yesu aturengere cyane. Ukibona mu idini ariko azosanga nta juru rigeze uronka, nta juru zigera uronka. Birababaje. Waraduza imisozi, warasenze, waratanze impezwa ibigira 10, warafashije abagowe, ibyo byose ugasanga ntiwigeze umenywa. Birababaje. Nuko utemereye ko Yesu yinjira muri wewe, ngo hamugire mpemu yera ngo aze asope bimwe by'inyegeje hariya mu mutima, kugira ngo abisohore. Sohora mwe data, sohora ubwibone, sohora ibyubahiro, sohora uvuga ati hamwe navuga ibyanje bamenya, hamwe nakwihana bamenya, hamwe nasaba imbabazi bamenya. Yo Yesu Kristo aturengere cyane. Iki ni igihe cy'uko umuntu wese akwiye kugwanira akiwe gakiza. Umuntu wese akwiye kugwanira ubwiwe bugingo. Ntabwo uzogwanira ubugingo bw'umugabo, ntabwo uzogwanira ubwiwe bw'umwana wawe, ntabwo uzogwanira ubugingo bw'undi muntu, ariko uzogwanira ubwawe bugingo. Mwico gihe rero ni wowe ukwiye kugwana kubw'ubugingo bwawe. Yesu Kristo aturengere cyane. Rero nibi twagomba kugira ngo tuganireho, tuge dufashanya, duhanurana, kadusenga. Nubwo gusenga turasenga, niyo mpamvu twasizeho igihe cyo kuganira, kubera harimwo abantu benshi bagenda bagasenga ariko ntibagire ikintu kimwe bahindura, ntibabone inyishu zivuye mu masengesho, kuko basenze nabi. Rero mw'iki gihe nuko ukwiye gusenga, uzuti mbega senga gute, senga gute. Gusenga rero no gusenga ari uko witunganije. Ariko tuzoga tuvugana kuri byinshi bivaye nuko hari benshi baba batabisobanukiwe, batabizi, ugasanga ntibaronse uburyo bwo kuvyiga cyangwa kuvyigishwa, ntaronse abantu bavyigira, bagasanga ariko baragenda mu buryo butari bwo. Ibyo byose tuzoba tubiganiraho. Yesu Kristo abahe umugisha.
kandi yongere abahezagire. Turabakunda abantu mwese mudukurikirana, mushike mudukurikirana, kandi turabasaba ko mwoza mukurikirana amavideo mukayarangiza, kugira ngo kuko ukurikirana umunota umwe ugasanga ntaco ukuyemwo, ariko uyikurikiranye yose bituma utahura icagombye kuvugwamo. Imana mu ijuru ibahe umugisha.